S.S.I dusangira amajambo dusanga mu gitabo c'imigani mu gice ca 24 umurongo wa 11 haravuga ngo urokore abo bashorewe bajanwa kwicwa n'abagenda bacitse intege bajanwa gutikizwa ntubure kubatabara. Dusangira ijambo rivuga ngo urokore abandi. Iri jambo ni Salomo yaryanditse kandi ko yarinze abivugo, murazi ko yari umunyabwenge. Ni wewe nanje tubwirwa, hariho umuntu ushobora kurokora kandi nturabe ngo ushobora kurokora abandi ni umuntu afise ibiguvu vyinshi. Murabizi ko Goliyati vyamunaniye, yari umunyenkomezi yisakaye ibigwanishwa bitandukanye, ariko vyaramunaniye kurokora biwabo. Ariko agahungu kitwa Dawidi karashoboye kurokora Abisirayeli ari gatoya kubera kari kitwaje Imana. Nawe kubw'Imana yawe, kubw'ijambo ry'Imana ufise, urashobora kurokora abantu benshi. Abo bantu Bibiliya ivuze bashorerwa bajanwa kwicwa nabo wa mubi yagize imbata, yagize abajabiwe, ariko arabashorera kugira ngo abatwara bashikane kuzimu, hamwe bazoja kubabazwa ibihe bidashira. Rero wewe wamenye ukuri, wewe wamenye umukiza, urashobora kurokora aba bantu. Barokoze ubutumwa bwiza, barokoze ijambo ry'Imana, barokoze ukuri wamenye. Utarashobora no kubashikira, basengere kugira ngo nawe umukiza wamenye nabo bamumenye. Rero urashobora kurokora umuntu, ariko zaba gusa turokore n'abakene. Mwari muzi yuko ubukene bushobora guhamba umuntu agapfa agapfa babaye kubera ubukene yahuye nabwo, akagira umubabaro, akagira agahinda, ugasanga no gupfapfuye nabi. Tubanze turokore n'abashonje mu bagukikuje. Harashobora kuba hariho abantu bakenye, ubarokore. Niwe wabwiwe iri jambo ry'Imana, ubarokore, birashoboka. S.S.I uwavugishwa n'Imana niwe yavuze uku kwisonzesha nyakuri, ko ari ukubanza gutabara abantu bashonje, abantu bari mu bibazo, bari mu ngorane, ngo niho uzoba wisonzesheje vy'ukuri. Fata ibyo kurya wari kurya, wanze ubitabarisha abo bashonje, hanyuma uca ugenda wisonzesha. Canke utabara bari mu ngoyi, bariko baradenderezwa mu buryo butandukanye, niwaheza kubatabara uca ugenda wisonzeshe. Nguko niko kwisonzesha kukuri. Murumva rero kurokora abandi birashoboka aho uherereye hariho hose, kandi abakeneye ubutabazi bari ahantu hose, aho dukorera, mu kibano, mu miryango. Nuko rero wewe nanje turashobora kurokora abandi. Kimwe gusa ubishire mu mutima wawe, mu bwenge no mu vyiyumviro, yuko ushobora kurokora abandi. Kandi abarokoye abandi bazobihemberwa nitwashika mwijuru, bazobihemberwa. Ariko na n'uyu munsi nitwabikorana ubwizigirwa tuzobihemberwa. Nimurabona umuntu agaruka agatabagwa n'umuntu yigeze gutabara, kubera yamutabaye mu bihe bibi, Imana ikamwibuka ikamuteza imbere, agaca agaruka akagutabara. Nituzobihemberwa nitwashika mwijuru gusa, ariko na n'uyu munsi tuzohemberwa yuko twari abo twatabaye, twarokoye wa mubi yari karabagirira nabi, canke bariko baradenderezwa. Nuko rero kurokora abandi birakuraba, nanje birandaba. Yesu abahezagire.